ndabaramukije amahoro y'Imana bakunzi ba televiziyo Heritage bakunzi w'ikiganiro impano nahawe ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'uno munsi dufise umutumire kuri uno munsi ni umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'ibitabo yitwa Christian Kiki niwe turi kumwe niwe tuza kumarana kano kanya mwaramutse Christian bwake mumeze neza tumeze neza okay kaze cyane muri televiziyo Heritage murakoze cyane ndabashimiye yego ngira ngo ahantu hambere twohera no kubanza ukatubwira Christian Kiki mbega ninde okay Christian niyo nshuti ndi umwana w'Imana yagiriwe ubuntu bwo kwizera Yesu Kristo no kumukorera biciye mu ibango ryo kumuririmbira no kwandika ibitabo ndoramana ndi Umurundi yego wakijijwe ryari biramatanye n'intahe kuko bwa mbere na mbere nakuze mbona ndi muri eglise mpimirizwa n'umuvyeyi wanje yaradutumirira cyane kuba muri Sunday school kandi yaranadusirvera mu gihe utagiye hariho igihano cyo kudafungura igihe wagiye naho twagiye mu ijoro yaratwicarika twese muri salon akatubaza ivyo twigishijwe bishitse tukabimubwira ntibyahereraho yaragira umwete wo kurondera abigisha b'abana bukeye akababaza mbe umwana nakana naka mwaramubonye mwishengero akavuga ego mwigishije ibiki kugira yumve yuko bihwanye na bimwe twamubwira hama inyuma yaho umaze gukura hamwe umuntu atangura kugira muri adolescence no kwifatira ingingo zimwe zimwe no gukoreshwa n'ubuyabaga nahavuye mpendwa nja mu muziki mba umusani ndirimba musique profane canke séculaire hama Imana ishimwe ko ntiyanyemereye ko mpereza muri ubwo bupfu mu nyuma yarangiriye ubuntu ndizera Kristo umwami n'umukiza hama yangabire nahora nkoresha mu kwica ndayikoresha mu gukiza imitima y'abantu yangabire nahora nkoresha mu kuzimiza ndayikoresha mu kuzimurura yangabire nahora nkoresha mu gutumirira abantu mu nzira itariyo ndayikoresha mu guhamagarira abantu nyabuna guhindukirira Kristo no guca mu nzira yo ariyo Kristo nyene urakoze utubwiye ibintu bikomeye twavuga ko uno munsi uticuza kuba warashize iyo ngabire gukorera ubwami bw'Imana ego sinicuza habe namba na gatonya ahubwo kwicuza ngira ni uko umwanya wanje nataye utagira ikimazi kuko nari nabuhaye icyo ntategeza kubuha ariko hariho umwami yarakwiriye kuburonka kuva kera naratevye rero nico cyo nicuza ariko kuva ndabumuhaye ndanezerewe mfise umunezero isi itari gushobora kumpa mfise n'amahoro isi itari gushobora kumpa eka mbere ikirengeye ivyo mfise n'ubuzima urupfu rutoshobora kunyaka yego hanyuma tugaruke ku bijanye n'indirimbo mbega umaze kusohora indirimbo zingana gute ni nyinshi nibaza ko zitari munsi ya 5 kuduga yego nizi amazina yazo hariho iyitwa reka kurira hariho iyitwa nigwawe hari iyitwa go hari iyitwa connection hari iyitwa dialogue hari iyitwa naritahuye n'izindi nkanyigisha yego nyigisha niyo ya nyuma nk'indirimbo ya mbere wayisohoye ryari muri studio mbega byari bimeze gute indirimbo ya mbere nibuka ko hari kera cyane nari ngiye kuririmba mu ndirimbo y'undi muntu hari umuntu yambonyemo ingabire nkiri mutonya aravuga ati nzo gukurikirana nawe yarasanzwe aririmba
ari mu bantu batwitangiye yitwa Juvenal Nibitanga. Amaze kubona iyo ngabire akifuza no kuyishigikira, ntiyari ingabire yanje nyene, hariho n'undi muririmbyi kazi twari babiri yavuga ko dukurikirana, twagiye kuririmba rero mu ndirimbo yiwe. Hamwe ico gihe ntibyagenze neza kubera ko byari ryambere, hari ubwoba twari dufise bya studio ko y'umuproducteur kubera ko yari afise abakiriya benshi ashaka ko baza kuririmba uwo munsi, aho bitagenze neza akaca dukankamira. Mwe mwaje kubwirira imyitozo ngaho muri studio, mwaje gukora repetition ngaho muri studio, canke mwaje kuririmba ivyo munsi? Ndagira ubwoba cyo dutaha tutaririmbye, ariko nahavanyisha kugeranda bivanye n'uko kuntu bitagenze neza. Nahavanyisha kugeranda ku buryo nzi neza ko nimba hari ahantu nkarira, nahavuye nisanga ari muri studio gusumba live. Ego kubera ko ico kintu cabaye bati reka ngende nikorere uburyo ntazosubira gukora irindi kosa muri studio. Jusqu'à maintenant abankurikirana bahora bambwira ngo uraririmba neza live, ariko muri studio ho haragaye buzi. Ivyiyumviro biraza byinshi muri studio. Wagize iki neza na neza kuva ico gihe producteur bakankamira? Ico nakoze, wimenyereje gute? Wahinduye ibiki? Nafashe decision yo kuza ngenda mu studio kenshi, ntagiye gukuririmba, ngiye kumviriza ingene abandi ariko barabikora, nkumviriza indirimbo aba producteur baba ariko barakora, nkumviriza abaririmbyi bariko barakora. Nashobora kuza muri studio nkasaba mu producteur nyemerera nicare, kandi n'ubu ndabikora. Singenda muri studio ariko hageze ko ndirimba gusa, ndagendayo ngiye kumviriza abakiriya afise bariko bararirimba, nkumva bikanyispira, ariko arabakosora, nkumva iki namukose nanje sinzorinde kukigwa mu nkikosa, iki ndacumvise nanje sinzogikora. Ahantu bamubwiye gende kuramforsa, ndahumvise reka nanje nde kuharamforsa. Yego. Ni ukuvuga yuko ingabire birasaba no kuyidevelopa muri ubwo buryo. Mu bisanzwe abandi, a talent never comes fully made, it grows as you work on it. Ingabire ntabwo iza kiri imeze neza, ingabire biraza ubwayo, ariko urayikorera kugira ngo izobe excellent ku rugezo runaka. Ego. Hanyuma watubwiye kuri usanzwe n'umwanditsi w'ibitabo kandi uramaze kwandika ibitabo bitari bike, nabyo byaje uwo muhamagaro wumvise gute? Wumvise wotangura gute? Ubwa mbere na mbere novuga ko abantu bamwe mu bafashije canke mu bashoboye kunyispira, bwa mbere ari umuvyeyi wanje agihari, papa. Ego, kuko kenshi ariko aratubwira ibintu tutazi, yaca atubwira n'igitabo yabisomyemo, canke agaca atubwira ngo bisome ngaho. Hama ngaca mbona ibi bintu byose papa atubwira ni kubera ko asoma. Nimba ashaka kuba nka papa rero biransaba gusoma nanje, ndakitiva iyo ngabire yo gusoma muri jewe. Mugabo rero inyuma yo gusoma haca havuka ama message nanje numva nto kwigumizamo, numva nyine vyompimbara ndayasangije abandi, mbona ko ari cyo yomarira abandi. None naco ntangura kuza ndandika udupoeme kuva ninjira 7e primaire, naragira poesie, nkaza nandika, nkazangira n'imyanya yo kubera ko urabona bisangiza, nkazambwira ati nsaba abanyeshuri ni mumpereza kanya gatonya ndabatajiki. Aho hari kuri kaminuza canke hari muri hari muri secondaire, nkaca nsangiza abanyeshuri twigana poeme bakaklama bigaherera ngaho. Mugabo nkumva nyene nciye ndonka ko iyo ndayikuyemo ndayisangije abantu,
numva courage yo kwandika n'iyindi ati ikindi gihe nibampamagara par surprise ngo ndabakorera imwe muri ndabakorera nze ndo nk'igishasha ndabahereza nkaca nandika kandi sanga nyine nazigwijije mse un carnet rempli amapoème mu nyuma rero maze gukitiva iyo ngabire yo kwandika utuntu nk'utwo nkandika amabrochure nkandika amapoème nkandika juste nkibona ko ndi muri ubwo buzima bwo gusoma no kwandika maze rero kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza iyo ngabire yarakuze ku buryo numva ko ubwa mbere nahora nandika ku bya romantisme nahora nandika ku ubuzima busanzwe nahora nandika kuri ibi n'ibi numva ko yangabire noyizana rigakora mu bwami bw'Imana nkandika ariko nkagira ligne editoriale nkavuga ni ngomba nandike ku bintu ndoramana gusa ku bintu bifise icyo bifasha mu bwami bw'Imana ku bwa mbere narashobora kwandika nko kwinezereza ugasanga nanditse poeme y'urukundo urukundo si rubi mugabo ari muri sense yo kwiryohera jewe rero ubu yangabire ikirakora mu bwami bw'Imana kandi hariho n'ivy'Imana imaze kumfasha kwandikako uba warahavuye wandika amapoeme mu bijanye na gospel oya sinigeze nandika amapoeme mu bijanye na gospel waciye ubishira mu ndirimbo aho voilà naciye ubishira mu ndirimbo hama bica birengera poeme biba igitabo ego umaze kwandika ibitabo bingahe pour le moment ibyo navuga nti biramaze kwandikwa ni bitatu ariko hariho n'ikindi maze ko igihe kuva umwaka wa 2024 utangura hari ikindi ca kane ndiko ivyo bitatu navyo kimwe citwa guhimbara no guhimbaza Imana ikindi citwa ico mvuze kiri mu Kirundi ico ca kabiri naco kiri mu Gifaransa citwa reka tugende buke guhimbara no guhimbaza Imana ubutumwa ntaje ntahezime ntonye ubutumwa burimwo igitabo gihamagarira abantu canke se umuntu wese kuba mu migenderanire myiza n'Imana kubera ko guhimbara Imana ni kumva ubugombe bwayo no kubushira mu ngiro ni kumva ijambo ryayo no kurishira mu ngiro ni kubaho ubuzima buhesha Imana icubahiro aho mu byo tuvuga no mu byo dukora hategeze kugaragara mwishimwe n'icubahiro by'Imana rero hariko no guhimbaza Imana sanzwe guhimbaza Imana guhimbaza rivuye mu guhimbara kuko ni ngobotozo ijambo yonyene mugabo suse y'ijambo guhimbaza ni guhimbara rero uhimbaza uhimbara rero kenshi usanga twihenda ku ijambo guhimbaza tukagyitiranya no kuririmba canke no gucuraranga tukibaza yuko ari igikorwa cyo kibera mu ishengero ariko iki gitabo kiratwereka neza yuko guhimbaza Imana si ikintu kiba umuntu ari mu mpome zine z'isengero runaka ahubwo n'ubuzima bwa misi yose Kristo ni n'umutumiriro Imana idutumirira aho dutekerezwa kwama mu migenderanire myiza nayo mu bice bitatu ni hari agashema abize muri Moisson abize muri hari agashema ka triangle kavuga kuri icyo kintu neza ko dufasha nka illustration hamwe hari up ahandi hari in ahandi hari out up ni mu migenderanire yacu myiza n'Imana in ni mu migenderanire myiza yacu n'abakristo bagenzi bacu hanyuma out ni mu migenderanire myiza n'abatarizera rero duhamagarirwa guhimbara Imana twese muri make iki gitabo kiza kuvuga ku migenderanire yacu ishikibwina hagati yacu n'Imana kikaduhamagarira kandi kumenya mbega insiguro yo guhimbaza Imana z'ukuri ni zihe byokorwa gute naye makosa akorwa mu guhimbaza Imana kwacu ni gute yokosokwa ni kuvuga
kiraza kwerekana n'itandukaniro ryo guhimbaza no gutazira Imana n'ingene byokozwe. Ego. Hanyuma ibindi bitabo bibiri wanditse ni La gestion du succès d'un artiste. Voilà, la gestion d'un artiste chrétien. Ego. Naho uvuga yuko kiri mu gifaransa ico naco kiraza kwerekana eske succès cyangwa se ukororanirwa mu kirundi ku mwana w'Imana ni iki, kuko ku batarizera Kristo succès isigura kuronka amahera, kumenyekana, kuba célèbre, kugira umusaruro uboneshwa amaso. Ariko ku mwana w'Imana biratandukanye cyane. Succès yiwe ubwa mbere umwana w'Imana dealinga na impact. Abakeneye voilà, abakeneye yuko mu byo ariko arakora imishaha iza kuri Kristo, imishaha ifashwa, kubera ko ukororanirwa ku Kristo si ubwinshi bw'abariko baramumenya, si ubwinshi bw'amahera ariko araronka mu byo ariko arakora, ahubwo ni ubwinshi bw'imishaha iriko irafashwa biciye muri iyo ngabire Imana yashize muri we. Yego. Hanyuma kiravuga rero les 3 mesures za succès d'un artiste chrétien. Ahantu twopimira yuko umu artiste wese umukristo ibyo ariko arakora harimo succès cyangwa atayirimo, twisunze ama référence biblique. Habaho succès ku mukristo bwa mbere mu gihe mu byo ariko arakora hariko haragaragaramwo ishimwe ry'Imana, kuko Petero wa mbere igice 2 ku murongo w'9 gushika ku 10 havuga ngo tweko turi nyegu Imana yiharije twatorewe kuba abaherezi b'ibwami. Mu kirundi ni abami n'abaherezi, ariko usomye muri Bibiliya zindi z'Igiheburayo n'Ikigiriki n'izindi ndimi ni abaherezi b'ibwami. Kubera iki rero Imana itugize abo baherezi? Ni kugira ngo dukwize ishimwe ryaduhamagaye. Premièrement rero habaho succès ku artiste chrétien mu gihe mu byo ariko arakora hariko haragaragaramwo ishimwe ry'Imana yamuhamagaye. Ubwa kabiri ni mu gihe ishengero ririko rirubakika. Ishengero sindiko ndavuga infrastructure, sindiko ndavuga inyubakwa, ndiko ndavuga umubiri wa Kristo, ensemble des croyants. Ni mu gihe umubiri wa Kristo canke ishengero ririko rirafashwa biciye mu Imana yashize muri wewe. Abanyefeso igice cya 4 guhera ku murongo wa 10 gushika ku wa 12 haravuga neza ngo bamwe yabagize abandi ibagira abandi bagira abandi bagira. Kubera iki rero? Kubwiye ntumbero, finalité ni kugira ngo ishengero ryubakikwe. Voilà. Reka tugaruke mu bikorwa by'umuziki kandi tunaja gusozera kino kiganiro cacu. Hari igikorwa usanzwe ukora citwa Cibitoke for Jesus Christ. Ngo tubwire muri makenye yene kimeze. Igikorwa ca evenement citwa Cibitoke for Jesus Christ kiba buri mwaka. Ni hishurirwa Imana yampaye yo gutegura gikorane gitumbereye gusengera intara mvukamwe, kuko je navukiye mu ntara Cibitoke, aho rero gikoranya aba artiste, abaririmbyi, aba musicien, aba journaliste, abakozi b'Imana batandukanye, pasteur, aba evangeliste mu madomene atandukanye, mwese bakorera mu Imana, ikadushira hamwe dutumbereye ko habaho ikanguro muri iyo ntara, habaho ikanguro ku bajejwe intwaro gushika ku munyagihugu mutonya, imishahiza kuri Kristo, abagwayi bakira, batarizera bakizera, abari badendebukiwe bagasubizwamwo intege biciye muri ico gikorwa.
ariko kandi ntitugarukira ngaho gusa, turaronka n'akaryo ko gusengera igihugu muri rusange. Ego Christian, ugira akajambo urangiriza ko hanyuma tuce tugushimira. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane Heritage TV, ndabashimiye cyane n'abariko baradukurikirana, ariko kandi ku byerekeye ibi bitabo sinoreka kuvuga iki kintu, nubwo ndavyandika ni igikorwa gisaba uburyo bunini bwinshi cyane. Nta gitabo na kimwe kiraza ku mpapuro, ubu bikenera byose abironka electronic muri telefone, ariko turavyifuza ko biza ku mpapuro bigasohoka. Nta lazima officiel iraba yabyo. Kubera iki? Kubera ko birasaba uburyo bwinshi. Rero umuntu wese yo kumva yoshigikira iki gikorwa arahawe ikaze, kuko si igikorwa gitumbereye ishimwe n'icubahiro canje, ahubwo bitumbereye ishimwe n'icubahiro vy'ubwami bw'Imana. Umuntu wese arashobora guterera uko abishoboye, hari ushobora guterera ivyiyumviro, amasengesho n'uburyo. Mwese murahawe ikaze, barashobora no kutwandikira kuri iyi email christiankiki@gmail.com, le numéro 69 55 46 47. Muzakiko wakoze kuza muri kino kiganiro. murakoze cyane namwe ko twakira. Yego, kandi twifuje amahirwe. Amen. Murakoze. Yego, ndabashimire namwe mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera kino kiganiro. Tukirangije ngaha, duhana isango mu kiganiro gikurikira n'undi mutumire muri kugira ibihe byiza na televiziyo yanyu. Bye bye.